Bakunzi batevye isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tuhera ku ngingo zikurikira amafaranga arenga kuri 66 kwijana niyo yakoreshejwe mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kuva mwaka wa 2021 gushika 2023 abashinga amateka bakaba bibaza nimbaho hariho imwe mu migambi itashoboye kurangurwa mu gihugu kibanyi cha Kongo naho ngo harakenewe ubutabazi bwihuta kugira ngo wabateshejwe izabo n'intambara hagati ya leta n'umugwi M23 bashobore kubaho neza. Namakuru dukesha kinyamakuru Africa News ido nido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze. Dase kwa ikaze murano makuru tera mu bijanye n'imigenderanire ukubaka urugomero rw'umuyaga nkuba wa Rusumo Force hamwe no gutanga amazi meza ku banyagihugu bo mu ntara za Muyinga na Kirundo nimwe mu migambi Uburundi bumaze kugabana umugambi w'ibihugu 10 bisangiye amazi ya Nile byo bita bassin du Nile mu rw'ifaransa mu kiganiro kwamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu Louise Andre Ndayizeye ajeje kumenyekanisha amakuru muri uwo mugambi w'akarere k'ibihugu bisangiye amazi ya Nile akaba avuga ko hagiye kudorangurwa kandi indi migambi yiterambere mu kuruzi Kanyaru mu gihugu cy'u Rwanda ijanye no kubaka urugomero ruzafasha kwakiriza abanyagihugu bagera ku bihumbi 683 hakaba yayivuze mu igenekezo rya 2022 ruhuma hazohimbazwa imyaka 2025 hashizweho amasezerano y'ibihugu bisangiye amazi y'uruzi Nile kuri uyu wa kane tumukurikire. Initiative du bassin du Nil rero iteranye ibihugu 10 Burundi, u Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya, Sudan, Sud Sudan, Ethiopie n'ibindi. Ivyo bihugu byose bikaba bihujwe n'uruzi Nil. Ni bihugu bifise inzuzi zose zigenda zihura zose zikahurira kuri Nil. Hanyuma umugambi witwa Nelsap ni umugambi ugenda ukora iyindi migambi ijanye iterambere ry'amazi. Ariho umugambi wa Rusumo ubu unye aho tugeze uwo mugambi uriko watanguye guproduiza umuyaga nkuba kandi n'u Burundi bwatangiye gukoresha umuyaga nkuba uva ku Rusumo. Hanyuma uwo mugambi wo ku Rusumo urafise n'iyindi migambi yo ku ruhande igerageza guteza imbere abanyagihugu imuyinga igiteranyi aho twubatse ama centre de santé twubaka n'amashuri y'imyuga iruzo n'ahandi Kirundo ibusoni twaba twaranagerageje no kuheza iyindi migambi yo gushikiriza amazi abanyagihugu bo muri giteranyi nabo muri busoni. Iyindi migambi umugambi wa Kanyaru ni umugambi usangiwe n'u Burundi n'u Rwanda aho uwo mugambi uzobasha gushikana umuyaga nkuba ugeze kuri megawati 14 mu Burundi hanyuma ukashobora no kugerageza gukingira ibidukikije. Gukurikirana uko abantu bagwirirana ibikorwa biteza imbere ugwaruka n'abakenyezi nimwe mu bibwirizwa kuja mu migambi y'iterambere kugira ngo bikunde iterambere irama rishikwe ko neza byashikijwe kuri wa kabiri mu ntara ya Rumonge hashigwa bona gatabo kerekana imigambi y'iterambere y'amakomine agize intara ya Rumonge ikeneye uburyo kugira ngo ishigwe mu ngiro. Bamwe mu bafasha intara ya Rumonge mu iterambere bakaba bemeye gufasha ariko bimwe kugira byo mu ngiro kw'iyo migambi ngo yorangurwamwo bibanje gutomogwa neza. Inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Pierre Misago.
mu migambi y'iterambere y'amakomine y'intara ya Rumonge yanditswe ikuwe mu myitwarariko y'abanyagihugu bashikirije mu ngendo buramatari w'iyo ntara yagize muri ayo makomine nk'uko bivuga, hari bikenewe kongerwamwo ibindi bigatomorwa neza. Ku bwa bamwe mu bitavye iyo nama, igwirirana ry'abantu naryo ribwirizwa gukurikiranirwa hafi kugira ngo iterambere nyaryo rishoboke. Abandi babona ko ari ngombwa ku buryo bukenewe kandi busa hose ku migambi isa bubwirizwa gutomorwa hamwe n'ikiringo cyo kurangura iyo migambi. Abandi nabo babona ko iyo migambi yose ibwirizwa kuba ari ishoboka n'ibikorwa byo guteza imbere urwaruka n'abakenyezi bigaragare neza. Hari n'ababona ko iyo migambi habwirizwa kwandikwa neza icyo bashaka kwishikako, nko kuduza akanovera mu ndero bikaboneka neza, atari ugutanga intebe gusa no kubaka amasomero. Bamwe mu bari baserukiye amashirahamwe mpuzamakungu n'ay'i Burundi baremeye gufasha, ariko ko habwirizwa gutomorwa neza uko iyo migambi bipfuza ko yoranguka n'ikiringo. N'amakenga ko ataterambere rirama rishoboka mu gihe udushirahamwe duto duto two kuziganya no kuguranana twari tugwiriyemwo abakenyezi benshi batize duherutse guhagarikwa ku itegeko ry'ibanki nkuru y'igihugu yarashikirijwe. Ababishikirije bavuga ko ubu abo bakenyezi basubiye inyuma mu iterambere, bagasaba intumwa yo mu bushikiranganji bw'intore yo hagati mu gihugu yari muri iyo nama gushikana ico kibazo imbere. Arakoze mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ngo bwakoresheje amafaranga yarategekanijwe kuva mu kiringo c'umwaka wa 2021 gushika ku kiringo c'umwaka wa 2023, amafaranga arenga gato 66 kwijana, mu gihe ubushikiranganji yemeza ko amwe muri ayo mafaranga yashizwe mu bundi bushikiranganji. Abashinga amateka bo bibaza nimba atabikorwa byari bitekanijwe ariko bitashoboye kurangurwa. Abo bashinga amateka bagasaba ko abakora nabi bohanwa haguhindurirwa amabanga. Placide niyo mwungere. Nkuko iboneka muri ico cegeranyo cakozwe na sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, nko mu mwaka wa 2020 ushira 2021, ibijanye no guhemba abakozi vyakozwe ku rugero rurenga ibice 99 kwijana, mu gihe ibijanye n'imigambi y'iterambere vyatunganijwe ku rugero rw'ibice 66 n'ivy'ijana. Iyo sentare ikaba yasanze muri ubwo bushikiranganji hari ivyegeranyo bimwe bijanye n'ingena amahera akoreshwa bitaboneka neza canke bitakozwe, co kimwe n'amadosiye y'abakozi bahabwa akazi canke amasoko atangwa bidatonze canke ngo bije mu kibanza cabigenewe kimwe. Kuri ivyo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yemeza ko ari ivyo bagiye gukosora. Nayo ku rugero ruto rw'ibikorwa vyaranguwe mu vy'iterambere yemeza ko vyatumwe n'igice c'amahera yaratekanijwe yarungitswe mu bundi bushikiranganji nk'ubw'indero mu kubaka amashure, bushikiranganji bw'amagara y'abantu nko mu nyubako zijanye n'ibitaro, no mu bushikiranganji bw'ubutungane mu bijanye no gushira mu ngiro imanza. Ariko akanabazwa nuko hari abakozi bataramenya ico bajejwe. Kandi benshi ntabeshe hariho abakozi batari bake baba fonctionnaire cyangwa nabandi bakora amakosa, ntibashire ibintu ku murongo ngo babiklase neza, n'amaraporo kugira uyatore kibi kibazo byaba physique cyangwa electronique. Periode ya crise yaratwononeye abakadre, aho dusanga umuntu yigenza nk'umudirecteur cyangwa umudeje agakwa kwigenza nk'umuplanto, ugasanga rero ntidushobora kubandanya turiko turakora uko, aho umuntu atabona ibyo ategetswe gukora no kumwe atanga amaraporo esprit de redevabilité, ukarinda kumwirukako nk'uko umenga umukozi wa leta ariko arakora, umenga ariko arakorera responsable, umenga ariko arakora ministre, umudirecteur, umudeje cyangwa umundi mukadre, akabona ko ari bisanzwe kudakora neza icyo ategetswe gukora. Mugabo nibaza ko tugiye muri budget programme bizokoroha, kandi nibi vya esprit patriotisme
biriko biraduga bizodufasha kugira dutunganye neza iby'igihugu. Nayo kubijanye n'inyubako abashinga amateka baragaruka bagasaba umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu kugira ngo ivyubatswe bironswe n'ibikoresho. Amasantre de santé ariko ahatandukanye ni vyiza cane abenegihugu baronka aho bivuza. Ikibazo gihari ni uko ushobora kuja muri ya Mercedes ukabura na paracetamol ushobora guha umugwayi. Twashaka kubaza mbega muzohereza kuza murubaka amazu ata miti ijamwo. Kuri ivyo mushikiranganje Martin Iteretse yemeza ko azovugana n'abashikiranganje bagenzi we ahereye kwa magara y'abantu. Abashinga amateka bagasaba umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu guhana abakozi batuma ibikorwa bigenda nabi nayo abagaragaye ko bononye amatungo ya leta bakayariha. Ico umushikiranganje w'intwara yo hagati yemeza akanavuga ko kuri konte yabigenewe hariho amahera amaze gushigwako asubijwe. Harakoze mgenzi wacu Placide niyo mwongerano makuti yasozere yavugwa mu makungu kujya mu gihugu cyanye cya Kongo ngo harakenewe icokogwa mu maguru masha kugira ngo kubera ko harangwa umutekano muke ivyo bikemezwa n'utwara amashami yishiramwe mu zamakungu oni muri ico gihugu amakuru dukesha Africa News akabamenyesha ko umutekano muke wanyuzuwe n'imyuzurire yateye muri ico gihugu n'inkuru ya Africa News tuyibaza mugenzi wacu Jadjo irakoze. Les Nations Unies sonnent l'alarme sur la gravité de la crise humanitaire. Ayo makuru ya Africa News amenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryateye akamo ku mutekano mukurangwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ngo kubwitegera cy'uburongo ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ingwano iri muri Kongo iri mu ngwano zikomeye ziriko zibera ku isi kandi niyo ngwano ititaweho n'amakungu. Uwaserukira ONU mu gihugu ca Kongo ati ingwano yo muri Kongo ni ingwano ikomeye cyane kandi maze igihe yunyuwe nuko amakungu atayitayeho. Umutekano muke niwo harangwa muri Kivu. Imishamirano hagati y'umuhari wa M23 n'abasirikare ba Kongo nayo irakomeye kuko yatumye abantu isinzi bateshwa izabo. Uyaserukira ONU akaba kandi yagarutse ku ngorane z'ibidukikije ziri muri ako karere. Ivyo navyo bikunyurwa n'ingorane z'abateshejwe izabo muri ako gace ka Kongo. Avuga ati igihugu cyaratewe n'imyuzurira iteye ubwoba, abantu miliyoni zibiri barashikiriwe mu buce butari buke bw'ico gihugu. Uruzi rwa Kongo rwaraduze, ibintu vyaheruka kuba mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 961. Ayo makuru arangiza avuga ko mu gihe Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo iri mu ngorane nk'izo kandi kabikeneye ko amakungu ayifasha, oningo ifise ubwoba ko inguva amakungu ariko arakoresha mu ngwano za Palestina na Israel cyane cyane mu ngwano ya Ukraine zizotuma amakungu adatabara abakongomani. Laisse les populations congolaises sans l'aide nécessaire. Ningaha makuru twe tubateguye cyarangirira ndabashimira mwebwe mwese mwariko murakurikira mu gihe byiza humerereye naho butaha.